iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi biriko biravugwa mu gisata ca politike. Ndaguye kaze rero muri ano makuru bivanye naho udukurikirana uherereye. Wowe uri mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana barere mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abari mu bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Namakuru tuza kugaruka kuri umwe mu ntakorwako yari ryangange mu rwego rw'iperereza gusa nawe amazindwi apfungiwe ku biro bikuru vy'iperereza i Bujumbura hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Uyu akaba yahora twari iperereza mu ntara y'Ibitoke, akaba ari Colonel Felix Havyarimana. Amakuru dukura mu ntara y'Ibitoke akavuga ko Colonel Felix Havyarimana yahora twari iperereza muri iyo ntara yahagaritswe mu ndwi iheze. Amakuru tumaze kuronka akavuga ko uyu Felix Havyarimana yagirizwa ubusuma yakoze mu iterabwoba ku mudandaza w'inzahabu. Felix Havyarimana avuga ko hari umudandaza w'inzahabu azwi mu banki nkuru y'igihugu BRB ndetse anahabwa ingurane cyane mu mafaranga y'abanyaburayi ndetse n'amadolari. Uyu rero niwe uyu yararongoye iperereza mu ntara y'Ibitoke yategetse kumara ku nguvu amafaranga y'abashika imiliyoni 75. Uyo mudandaza kandi ngo yoba yarahamagawe mu biro vya Felix Havyarimana ku nguvu, hanyuma asinyishwa mu iterabwoba ryinshi ko atanze ayo mafaranga. Wa mudandaza rero nibwo we na bagenzi we bo baraciye barega Colonel Felix Havyarimana bimuviramwo guhagarikwa. Vyinshi turaza kubigaruka ko mw'idonido ryano makuru, ndetse tunabageze ko umwe mu boba bahejeje gusubirira Colonel Felix Havyarimana muri aya mabanga yarajejwe mu ntara ya Cibitoke. Ibintu ntivyoroshe kandi aho bivuga ko mu ntara ya Gitega umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi Olivier Nshimirimana yanyurujwe n'iperereza. Hari hatangajwe inkuru ivuga ko hari umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi yiga mu wa gatatu mu gisata bita Fabi muri campus Zege yoba aherutse kunyuruzwa. Nta makuru yarakwiye yarahari, gusa nkuko twabikoze duhejeje gutohoza ndetse ubu turashobora kwemeza ko uyu munyeshuri yanyurujwe n'urwego rw'iperereza. Reka tumugaruke ko imbere ko tugaruka kuri biriya biriko birabera ku biro bikuru vy'iperereza mu gihugu c'u Burundi. Amatohoza amaze gukorwa twasanze hari bike bihinduka mu mwidondoro w'uyu yanyurujwe. Uyu Olivier Nshimirimana avuga ku mutumba Bigoma, zone Muyira, komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura rurari. Ni umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi, ntabwo yiga muri campus Zege nk'uko vyari vyatangajwe na bamwe. Ari muri campus iri mu gisagara ca Gitega aho benshi bita kuri Centre Vétérinaire iri kuri ISFA, Institut Supérieur de Formation Agricole, mu gisata bita TAR cyangwa se Technologie Alimentaire. Akaba yiga mu mwaka wa gatatu. Bagenzi be rero bavuze ko atabintu vya politike bari bamuzimwo. Muti ivyo nyuruzwa rye vyagenze gute? Amakuru dufise akemeza ko inyuruzwa rya Olivier Nshimirimana ku igenekerezo ya 2 ku kwezi kw'icumi yafashwe asotse mu kigo yigamwo, kandi yafashwe hari abagenzi babona ngo haje imodoka mu bwoko bwa kamyonete Toyota cabine murantunge kamyonete double cabine Toyota Hilux yari ifise ibyo bitabona imparati yoba yari nyegeje. Abayirimwo nibwo bamusimbira mu kanya isase babaramwinjije muri iyo modoka iciva ngaho yiruka. Vyose vyabereye mu muji w'igisagara ca Gitega. Hari amakuru avuga ko Olivier Nshimirimana yoba yaraciye ajanwa mu iperereza i Gitega, ariko amasoko yegereye abiwe akavuga ko kugeza ubu bataratora ahapfungiwe. Iperereza mu ntara ya Gitega ritwarwa na Venant Ndayishimiye. Uyu kugeza ubu nta mabakomeye yari bwavugwe ko, gusa mwe akavuga ko bizeye ko azokingira ubuzima bwa Olivier Nshimirimana. N'iki kibazo kandi tukazoguma tugikurikirana tubageza ko ingene dosiye yiwe imeze. Ndagoye kaze rero muri ano makuru nkubwira gukora subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tucikanwa nadushikiriza, ugasangiza kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi mu bisata vyinshi bigiye bitandukanye. Ndabahaye kaze muri ano makuru no Muhuza TV. Umukuru wahoze ari umukuru w'iperereza mu ntara y'Ibitoke Colonel Felix Havyarimana uyu yarahagaritswe mu ndwi iheze.
nk'uko nabigarutse ko mu mfunyafunyo amakuru duhejeje kuronka akavuga ko Felix Habyarimana yagirizwa ubusuma yakozwe mu iterabwoba ku mudandaza w'inzahabu. Felix Habyarimana akavuga ko hari umudandaza w'inzahabu azwi mu banki nkuru y'igihugu BRB yategetse kumuha ku nguvu amafaranga y'abashika miliyoni 75. Uyu Felix Habyarimana ni umuntu akomeye cyane mu rwego rw'iperereza. Ifatwa ryiwe rero rikaba ryarabaye inkuru idasanzwe yoba mu baharanira agateka kazina muntu ndetse n'abandi bose bazi amabi yagiye arakora. Felix Habyarimana aramaze kurongora iperereza mu ntara za Muramvya, Bujumbura, Meyiri, Muyinga ndetse na Cibitoke. Akiri i Muramvya tubigaruke ko gato ku igenekerezo ya mbere ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2020 uyu yasohoye ijoro abasore babiri aribo Bienveni Ndacayisaba ndetse na Jerome Nakarutimana abakura mu gashoka komisariya y'igipolisi Muramvya abajana mu iperereza. Kuva ubwo ntibarigera basubira kuboneka. Mu gihe kandi yararongoye iperereza mu ntara ya Muyinga, Felix Habyarimana yaravuzwe mu inyuruzwa ry'umunywanyi wa Seneri Viateur Nzigo muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2023. Kuva ubwo nta gakuru k'iyo nyankamugayo. Muri uyu mwaka rero w'ibihumbi 2024 uyu Felix Habyarimana yimuriwe mu ntara ya Cibitoke. None muri zindwi zibiri ziheze haravuzwe abantu batatu bagandaguriwe mu biro vy'iperereza mu ntara ya Cibitoke. Aho rero ntitwibagiye ibiziga vyabandanije gutorwa muri iyo ntara bigahambwa bitamenyekanye. Uyu Colonel Felix Habyarimana bikaba bivugwa ko ari umwe mu bakozi b'iperereza bakwiriye gukurikiranwa ku mabi bakora maze bakabihanirwa, bakongera bakabwira imiryango iyo basize ababo. Kugeza ubu ntarigera bazwa ku mabi yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Gusa bamwe bati n'ubundi uko abakozi b'iperereza bakora birazwi, ukora ivyo bakagombye gukora gusa mu nyuma nabo impembo yawe ukayironka. Rero amakuru dukura mu ntara Cibitoke akavuga ko ariko arazira kwaka ku nguvu uyu mudandaza w'inzahabu imiliyoni 75. Turabandanya kurondera idonido ry'amakuru ajanye n'ihagarikwa rya Colonel Felix Habyarimana kuri ubu ariko arabazwa ibibazo mu biro bikuru vy'iperereza hafi ya Katedrali Regina Mundi i Bujumbura. Kuri ubu rero yamaze gusubirizwa amabanga yarajejwe. Bamwe bati ibi vyo bisiguye ko n'ubundi yoba agiye kugira nawe ibihe bibi mu buzima bwiwe. Jean Dodier Ndayiziga niwe mukuru mushasha w'iperereza mu ntara ya Cibitoke. Inyuma rero y'ibogozwa rya Colonel Felix Habyarimana mu ndwi iheze, Jean Dodier Ndayiziga niwe yaganywe gutwara iperereza mu ntara ya Cibitoke. Mu bategetsi bo mu ntara ya Cibitoke yagize ati: mwahora muvuga ko atabatutsi bagihabwa kurongora iperereza mu ntara, nguyo uwo baraye baduhaye ino mu Cibitoke. Uwatanze iyi nkuru bivuga yuko yakoze ikosa abatari bake bakunze kugwamo ryo kuraba umuntu ku isura bakaca bagira ko bibwira ubwoko bwiwe, ariko iciye umuntu yavuze cy'ukuri niki cy'uko hari ubwoko ngo butakire kure kuba mu bibanza bimwe bimwe. Nivyo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 abarongo iperereza mu ntara kari 18 bose bava mu bwoko bumwe, ngo bamwe bakavuga ko ivyo vyabayeho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Uyu Jean Dodier Ndayiziga yoba arinde? Reka nawe tumugarukeko. Jean Dodier Ndayiziga batazira muzungu avuga ko mutumba wa Gisimba Waga muri komine Mutumba ho mu ntara ya Karusi se avukana na Sylvestre Ndayizeye Abdallah yahoze ari buramatari w'intara ya Karusi yabaye umukuru w'iperereza mu gihugu hagati DDI imbere yo kuzezwa imihari ikomoka kuri CNDD FDD ku rwego rw'igihugu. Abazi Jean Dodier Ndayiziga mu mashuri atandukanye batubwiye ko biganye kuri lycée Musinzira Igitega muri komine Murantunge muri kaminuza y'u Burundi muri medecine, hanyuma yimukira muri faculté ya psychologie et sciences de l'éducation, mu nyuma aja muri Université de Grand Lac faculté psychologie et sciences de l'éducation naho yarangirije. Abo biganye bose bakavuga ko yari umuntu atekereza kandi avuga amajambo make. Bamwe batubwiye ko muri iyo myaka yaboneka nk'umusenzi yasengera mu ishengero rya Pentecote mu Nyakabiga. Iyo sengero ari naryo umwe mu bakozi b'iperereza batazira nkoroka asengeramwo. Hari abavuze ko muri iyo myaka Jean Dodier Ndayiziga yari yegereye umugambwe MSD. Rero benshi baratangaye bumvise ko Jean Dodier Ndayiziga ari umukozi akomeye w'iperereza, bakaca babaza ngo none nawe arakora ya mabi twumvana iperereza.
umwe mu bo biganye igihe kitari gito yatumenyesha ko Jean de Dieu Ndayiziga yakoreye iperereza kuva akiri mu mashure. Yatubwiye ko no mu kuja muri MSD yari agiye kurondera amakuru atanga muri documentation. Yatubwiye ko Jean de Dieu Ndayiziga ari mu batanze abanywanyi ba MSD abatari bake. Uyu rero nawe bikaba bivuga ko aje ari umukozi w'iperereza amaze kuvugwa mu mabi. Ngo naho asa n'uwavuye mu mabanga y'iperereza, Jean de Dieu Ndayiziga mu matohoza yakozwe aramaze kuvugwa mu mabi atandukanye. Imbere y'uko aganywa kurongora iperereza mu ntara ya Cibitoke, Jean de Dieu Ndayiziga yahora ari icegera c'umukuru w'iperereza mu gisagara ca Bujumbura, Elifazi Niyongabo. Igisagara ca Bujumbura ni naco gifata iya mbere mu bijanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Muri ayo mabi yose rero Jean de Dieu Ndayiziga ni nawe yaravuzwe. Uturorero tubiri gusa ku igenekerezo y'umunani Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024, umurwizatunga Guy Armand Kumana yaranyurujwe agaze mw'ibarabara rya kabiri mu Bwiza mu gihe yari asohotse ku biro vya polisi judiciaire. Abafashe Guy Armand Kumana bari muri voiture Toyota Probox ishaka kwera. Kugeza ubu Guy Armand Kumana ntarigera asubira kuboneka. Haciye indwi rero ku igenekerezo ya 15 Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2024, uwitwa Christian Mupenzi nawe yaranyurujwe mu Bwiza ku ibarabara rya gatandatu. Hari abashoboye gufotora imodoka yamujanye. N'ubundi yari yayindi nyene yanyuruza Guy Armand Kumana. Bamwe mu baryango ba Christian Mupenzi barashoboye kumwibonera mu iperereza, ariko basanga yarononekaye cyane kubera kuborezwa igufa. Mu nyuma iperereza ryamenyesheje umuryango ko Christian Mupenzi yamaze gupfa, ariko nta kiziga ryabahaye ryongera ribuza gukora ikigandaro. Iyo modoka yakoreshejwe muri ayo mabi twaronse amakuru n'ubundi ko yari isanzwe ikoreshwa n'icegera c'umukuru w'iperereza mu gisagara ca Bujumbura, ariwe Jean de Dieu Ndayiziga batazira muzungu. Ntituzi ko igihe abo bantu banyuruzwa Jean de Dieu yaba arimwe mu modoka, ariko naho yoba atarimwo ntiyoyoberwa abariko barayikoresha. Ni ukuvuga ko Jean de Dieu Ndayiziga ariwe muntu wa mbere akwiriye kubazwa bano bantu. Jean de Dieu Ndayiziga kandi aravugwa mu busuma bw'amafaranga. Hano havugwa cyane amamiliyoni yivye abavunjaye mu gisagara ca Bujumbura. Abo yagiye arafata yaca abatwara amafaranga yose abasanganye. Hari nk'uwaduhaye akarorero k'umuvunja yibwe imiliyoni 20 z'amafaranga y'amarundi, anongera ko igiturire cyo kugira arekurwe mu gasho k'iperereza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 intara ya Cibitoke iguma ironka abatwara iperereza batoroshe. Uyu mwaka Cibitoke yari mu minwe ya Venance Miburo, umwe mu bakozi b'iperereza rurangiranwa mu kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Inyuma haje Ahmed Nabil Sindayigaya, nawe nyene ikiringo cyo cyavuzwemwo abanyurujwe be n'ibiziga vyinshi vyatowe muri Rusizi no ku nkengera zayo. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 Cibitoke yahawe Isidore Nyandwi yakuwe muri Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2024 amaze gukora amarorerwa yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Felix Habyarimana nawe yakuwe mu ndwi iheze yagirizwa ubusuma buvanze n'iterabwoba. Ikiringo cyo cyavuzwemwo abantu biciwe ku biro vy'iperereza mu ntara be n'ibiziga vyabandanije gutorwa. Ubwo Jean de Dieu Ndayiziga we hari ico aje guhindura. Bamwe bati reka tubihe umwanya turabe nawe ico azohindura, cyane cyane muri uru rwego ndetse n'amabanga mashasha ahawe aronkejwe yo gutwara iperereza mu ntara ya Cibitoke. Ni mugihe kandi hari andi makuru ariko aravugwa ko abaryango ba Patiri Olivier Ndayikengurukiye bavuga ko babangamiwe muri kino gihe. Ni mugihe kwa gatanu w'indwi iheze hari kugenekerezo 12 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Patiri Olivier Ndayikengurukiye yararekuwe n'iperereza ry'u Burundi nyuma y'indwi yose yaramaze aborezwa igufa mu iperereza. Ahasohokeye yaciye aja kuvuzwa, yari afise ingorane zo gutambuka no gushobora kuvuga. Aho bumviye uwabarekuwe rero abaryango ba Patiri Olivier Ndayikengurukiye bari bazi ko bagiye kwiruhutsa, ariko siko biri. Ibihe ntivyoroshe kuri uyo muryango. Bamwe mu muryango bavuga ko bariko barahigwa. Hari imiduga y'igipolisi n'iperereza iguma ikurakuranwa ku ngo za bamwe muri bo. Hari abaronerwa, hari abatelefonwa ngo bavuge iyo Patiri ariko aravurirwa, ndetse hari n'ababazwa ko bokwerekana bamwe mu bavukanye ba Patiri. Bamwe bati ibi bintu nakamaramaza mu gihugu cyitwa ko ari leta mvyeyi, ngo mbe nawe waranyurujwe.
ibi bintu ni biki mu gihugu kigengwa n'amategeko? Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya aho uri hose ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tujikanwe na dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no muhuza TV Mane bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko mu urakora.